wifuza gushaka umugore cyangwa umugabo muri kazoza kawe, iyi message ni iwawe. Hello everyone, ndabaramutsa, nizere ko mukomeye. Coach JP aho muri hose, niba ibintu biriko bigenda neza, Dieu merci. Bitariko bigenda neza, ni wiha umwanya kandi wibuke yuko Imana itanga kandi karyo, birakunda, birashoboka. Rero reka tuyage ku kintu cerekeye ibintu biri opposé, ukuntu vyatirana. Urabona iyo ufashe amatsinga abiri, negative na positive, ugakoranyako na kariro, ako kariro rero niko kaduha aya matara, niko katsa ubuzima. Iyi message ni y'abantu bifuza kuronka abakunzi, bariko barondera abakunzi, ariko bagire ikintu cyo gutera imbere, bagira aho bashitse. Witonde rero mu kurondera umugore cyangwa kurondera umugabo, iyi message ni kwawe. Wifuza gushaka umugore cyangwa umugabo muri kazoza kawe, iyi message ni iwawe. Alors pourquoi dans un couple des personnes au caractère opposé usanga hariho attirance? So, ni phénomène iri complexe quand même, kuko harajamwo psychologie, philosophie, la biologie, ivyumviro vy'umuntu n'amahangre menshi. Rero on va voir ukuntu ibintu vyifashe, comme ça dutahure ukuntu bimeze. Mugabo uko ariko kose ni un besoin d'équilibre. Équilibre, il faut ko umuntu yumva ko niba ari umuntu asara aronse utekereza, niba ari umuntu akubagana cyari umuntu azi gukora ibintu yitonze, kubera kenshi urondera icyo udafise naho ukibura gute? Kenshi ukibura kubera ibikomere waronse ukiri umwana, wahawe n'abavyeyi, nama nabivuze, waronse kw'ishuri, aho waciye hose, kandi ivyo bikomere biba bikenewe kugira ushobore kwavansa mu buzima. Utabifise vraiment uri umuntu nul, parce que la société irakwigisha ibintu byinshi, muga ikwigisha yagukomerekeje. Rero ni muri yo sense ivuga yuko ico mfise ndagiha uwundi kugira kimufashe, kizibire ca kinogo nawe kimugoye. Urumva usanga umuntu ari extraverti ashobora kugendana n'umuntu ari introverti, ugasanga umuntu avuga make mugabo uwo bari kumwe avuga menshi. C'est pas parce que badahuza, no, kujya nyene biri ni kuco usanga biza kugenda neza. Une personne impulsive nawe nyene acarondera undi muntu ari non impulsive, nuko vyifashe. Une personne anxieuse acarondera umuntu ari plus calme, plus détendu. C'est ni ivyo nyene kenshi turakunda kwibaza ati bajya abantu bahuriye. Mais c'est comme ça, c'est parce que ces personnes se complètent facilement. Les deux, elles se complètent, ata kibazo na kimwe kibayemo. Umwe azanira ikindi wundi adafise. Uragira projection psychologique inconsciente ku bintu nk'ivyo, ugasanga uri kurondera ivyo udafise. On est attiré souvent par des aspects de l'autre qu'on ne possède pas soi-même. Nivyo vraiment. Ugasanga n'umuntu w'umuhungu bogare atwaye umukobwa asanzwe, wari wibaza yuko aza gutwara umukobwa nawe asa nkawe, no. Cyangwa ugasanga umukobwa très très belle atwamye n'umuhungu asanzwe, pourtant hari abandi bahungu ubona uti ego kabisa. C'est comme ça les opposés s'attirent, bigaforma ikintu ciza kandi gikomeye. Kandi hari n'igihe n'amacritique, ugasanga umuntu mbere ashaka kugira afite ishavu, kandi ivyo nyene kwama bari mu bibazo, kuko iyo muhuye mutekereza mwese no kuvuga ko nta bibazo, mashaka kwicara mu nzu ntimuvuge, hakabura utanga urundi, parce que ama caractère yanyu ari calme, nta birebire. Ifoko haba ari provoke uwundi akavuga. Umwe muri abo bantu abuze ico kintu bica bigorana. C'est utora l'autre partie que tu n'as pas, hamukayitwara iwawe. Uzosange n'abantu, hariho n'abantu bari organize, très organize, ugasanga kumva ibintu byose bitonze biramwagasa, akeneye akantu kamutuma agira ibintu spontanément d'une façon désordonnée, akumva araryohewe. C'est ça l'équilibre bagabo.
n'abapfatsoni n'abana bose muriko muranyumviriza allez-y ukaraba umuntu ubona aguha umunezero kuko muri uko kudasa niho ukura umunezero. Alors une relation où les deux personnes sont trop semblables nukuri aho nta kigenda. Hari igihe niya naho haba ama conflit potentiel entre abo bantu babiri badasa ugasanga bibaye une source de croissance iyo abo bantu babijera neza, ariko ugasanga kwama mutekereje cyangwa kwamwa musara muje muri boîte kubera ibyo mukunda mwese muri babiri. No, hari abantu bavuga ngo barahuza, ntibaba bahuje, oya, bahuza kuko umwe azibira imibabaro y'uwundi, azibira ibinogo uwo wundi yabayemo byamubabaje. Nuko bimeze, so kuvuga ko muhuza ngo mukora bimwe, no, ahubwo agufasha gutahura bijya byakubabaje nukubishira kuri niveau imwe mukaca muhuza. Rero muze mubyibukiye muriko muraresha niko bimeze, c'est comme ça. Hama uze mu birabe niko vyama abantu babiri bama bagenda badasa mugabo ugasanga baforumye un bon couple, cyangwa abantu bakanahebana kuko bameze kumwe. Muravuga ati we twama twasohotse ntaco tuzovamo, correct? Cyangwa ugasanga abantu babiri bama bicaye mu nzu naco bazovamo, correct? Mugabo abantu babiri hariho usanga umwe anyarutse ibintu ugasanga bikorana nabi, uwundi yabikora buke buke bikoreka neza, bagiye hagati baca bagenda neza. Umwe anyarutsa n'umwe akora buke buke amushikana ahantu ari sûr. Très important iki kintu vraiment muri ko murarondera abagore n'abagabo muze mucitondere mu kirabe kuko birafasha mu kubaka neza. Nibyo nagomba rero kubabwira kuko iyo phénomène irahari, nuko bimeze. Les opposés baratirana, ako ça ne suffit pas toujours imisi yose, kuko iyo bibaye too much bibaye too much, kuko si hariho inconscience yuko utazi ibikomere byawe, utazi les émotions zawe, ugasanga iyo utitahura ntutahura uwundi, aro ntimushira hamwe ngo bikunde. Nico gituma kumenya ibikubabaza mu buzima n'ibyakubabaje ni ikintu gikomeye, kuko byo twese turabifise. Nta muntu yabayeho byose bimeze neza, no, nobody. Turafise ama inner wounds, ibikomere by'indani bidutuma twajisa uko twajise uno munsi. Rero uzokubona mpasha ndaguha example. Jewe si nakuze mfise abavyeyi bambyara b'amaraso, no, ariko numva shaka umugore yakuriye muri famille normale, papa mama les enfants, parce que hari ibintu azonzanira ntazi, ntigeze mbamo. Nuko nyene ibyo ni ibintu nari mfise mu mutwe. Numvise ngo nta bavyeyi ufise cyangwa nta sinzi bapfuye peut-être ukiri muto, naba mfise tendance yo kuvyikawusha kuko nabona umenga zava tuvuga bimwe. No, il faut kunzanira iyindi vibe je ntigeze ndawo. Là c'est bien, là ça passe. Voilà, ni ako kantu nagomba kubakubitira ga clin d'œil. Naho utaha mugira ibihe byiza, gira subscribe ntimwibagire please please please. Ndabibafasabye kuko c'est important. Hama partager bamenye yuko abantu bari opposé ntibigire bibashavuza, ahubwo niyo dynamique nziza gusa no kumenya ibikomero ufise, ingene uriya ayi mugenzi wawe wazanye mu buzima bwawe abigufasha, kandi ifo kubimubwira nawe akamenya ingene avyifatamo, kuko kenshi twitwa no kutamenya uwundi ingene ameze, uwundi ingene ababara, uwundi ingene aryoherwa. Nico gituma les gens qui sont opposés s'attirent. Nuko tuzosubira. Peace.